Guys, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze cane kuri rwa rubuga rwanyu rudahengeshanya kuguma rubigisha ibintu vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Guys, uno musi ndaje ndabazaniye akantu k'ubwenge k'ukuntu woshobora kwiyugururira nimero yawe mu gihe bayihagaritse. Guys, ubu abantu benshi bariko baranyandikira bambwira ngo ndabafashe amanimero yabo baguma bayahagarika. Rero muri iyi video ndakuzaniye uko woshobora kwisubiza nimero yawe mu gihe WhatsApp yashoboye kuyihagarika bivanye n'amakosa uba wakoze. Okay, gumana nanje rero gushika impera ya video kugira ushobore kubona ikicigwa c'ingenzi c'ukuntu woshobora kwisubiza nimero yawe mu gihe WhatsApp yashoboye kuyihagarika arico bita band. Okay, ico ndagusaba rero nukubandanya ushigikira mu gukora kuri subscribe. Guys, so ndaho hepfo kuri subscribe canke s'abone hama ufyonde no ngaho kugakengeri uca ufyonda kuri tute kugira igihe cyose dushizeko ivyigwa nk'ibi uzuraba wa mbere mu kuza urabona ibi vyigwa vy'ingenzi biba bigezweho. Okay, uca umfasha rero ushireko jeme, ushireko like, urayikinga iyi video nimba ubona ari akantu k'ubwenge nabazaniye. Hama ufise ikibazo uca wandika muri commentaire, nimba niki cigwa ubona kizoba ari c'umuti kigukoreye umuti navyo ntuvyandike muri commentaire kuko commentaire zanyu ziratumotiva. Okay, nimubanze mubimfashe rero hama tubandanye n'agatrike kacu k'uyu musi. Okay, nimbaze yuko guys rero mwahejeje kubikora, reka tugende n'agatrike kuno musi uko ushobora kugarukanira nimero yawe mu gihe yabaye band. Ico bigusaba rero urabanza kuba ufise WhatsApp urumva yuko itabiriko irakora muri ako kanya. Icambere ubanza kuyimeta ajuru muri Play Store, ndibaza murabizi. Ku batabizi uraza aha muri Play Store. Okay, uze muri Play Store hama wandika izina ry'iyo WhatsApp ukoresha. Guys, ndakwibutsa ukaba ushaka yuko WhatsApp itazozira kugarira amanimero, ni vyiza gukoresha WhatsApp ziri officiel, nazo ni WhatsApp Messenger na WhatsApp Business. Reka rero jewe nk'ubu nkoresha WhatsApp Messenger, hama wewe ucuza uyimete ajuru, na jewe murabona ko ngaha itari ajuru, hama uyimete ajuru nkuko, hama ukayirindira igashika. Okay, hama rero ucuza mu gihe yahejeje kuba ajuru ishitse, ucuza kuri iyo application ufyonda ugumizeko. Okay, ufyonda ugumizeko hama ucuza kuri aka kantu aka kameze nk'akazinga kakanditseko ngo app info, hama uce ufyondako, hama ucuza ufyonde ngaha kuri aha kuri permission. Kuri aka ka kabiri ndibaza murakabona, ufyonde kuri permission uce wugurura utu tuntu twose ubona turi not allowed, uce udufyondako. Ufyonda nkaha ushira kaha kuri allow, ni kuvuga uba uriko urayiha ama permission. Hari igihe guys wugurura WhatsApp ukarindira yuko baguha message ukabura, ni kubera izi permission ziba ziri off, ni kuvuga ntiwayihaye uruhusha rw'uko bakurungikiye irya code ishobora kugushikira kubera ntibiri autorize. Okay, ndibaza aka kambere murakabonye. Hama rero ico ukora ucuza rero winjire muri ya WhatsApp ubu ugiye. Reka nk'ubu ntore kwanza nimero n'umuntu yari yanyandikiye ambwira yuko nobimufasha, rero nshimye guca nkora video kugira n'abandi mwari mufise iki kibazo muce mushobora kugitora. Hama ucutora iyo nimero yiwawe uzoba uyizi, hama uze wandikemwo, uce ufyonda ngaha kuri agree and continue ufyondeko, hama uce ushiramwo ya nimero rero. Okay, murayibona. Ivyo ubihejeje ufyonde ngaha hepfo kuri next, sorry gatoyi, ufyonde kuri next hama urindire. Okay, urarindira. Murabona yuko baca batuzanira vya bindi yuko WhatsApp yacu iri band. Hama ico ukora uca ufyonda hepfo handitse ngo check review status, uca ufyondako. Aha rero murabona yuko baca batuzanira ngo turindire amasaha 24. Aha andibaza murayibona ngo urindira izi 24 heures WhatsApp iraba yaguhaye, iraba yakwishuye yuko nimero yawe iza gukorako. Okay, hariho abantu rero baza kwereka amajambo aba yanditsemwo ngaha, bica bisaba yuko urinda guca wemeza. Okay, muze kuharaba neza. Geze umuntu aza kugira ikibazo kuri
iki co kugurura WhatsApp uraza guca wandika muri commentaire ndaza kuca ndakwishura uko biza kugenda. Ubu WhatsApp yaravyoroheje ntibikigoye nk'ubwa mbere, ubu na message uyisangamwo wuba bwemeze kuri OK gusa, hama uce urindira izi 24 izi 24 ntizishobora guhera WhatsApp itarakwishura, kandi nta muntu numwe amaze gukoresha iyi systeme ngo bareke kumusubiza nimero yiwe. Ico igikuru no guca wirinda ibituma bakugarira nimero, harimo nko kushira abantu muri groupe ya WhatsApp, abantu benshi kubashira muri groupe ya WhatsApp icarimwe, gupartaja cane usangiza abantu benshi ama video canke ama link atandukanye. Cane cane ivyo ikintu co gushiramwo abantu muri groupe nico kintu ca mbere gituma WhatsApp ikugarira nimero yawe. Okay guys, aha rero muce murindira izi 24 mu gihe rero usanze kugira umenye yuko bavyemeye, kenda bereke ifoto ngaha. Mu gihe kugira umenye yuko bavyemeye uza gusanga vyabaye ukuntu, kuvuga uza gusanga hariko akavi harya hari handitse bijya vya 24 usanga hariko akavi. Wewe rero uca uwemeza ahantu musi baza guca bakwereka hari verify, uca usubiramwo rero ugaca wandikamwo ya nimero, uca ubona vyihuse bagaca bahita baguha na code de verification tayari, ugaca usubirana nimero yawe vyihuse. Guys, urabona yuko ari akantu k'ubwenge twabateguriye, mukomeze mudushigikira mu gukora kuri subscribe guys, musangiza abandi iki cigwa c'ingenzi. Murabona yuko tugerageza tukaza turabaha ibintu vy'ubwenge biba bigezweho. Okay, ufise ikibazo nababwiye uca wandika muri commentaire kugira ivyo bibazo vyanyu duce turaba tubikorereko, nimba ari icigwa tubategurira duce dushobora kukibasangiza. Guys, mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama, nguma ndabazanira ivyigwa vy'ingenzi biba bigezweho kuri telefone. Tuzosubira mu kindi cigwa kizokurikira. Bye bye.